mwijuriyo nta ntambara zizabayo ni mwijuriyo ni muri Yerusalemu we dore ni mwijuriyo dore iwacu ni muri Yerusalemu we dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu we ni mwijuriyo ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni mwijuriyo ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni muri Yerusalemu nta bitutsi bigerayo ni mwijuriyo nta by'amoko bigerayo ni mwijuriyo nta bukene bugerayo ni mwijuriyo nta ntambara zigerayo ni mwijuriyo nta bibazo bigerayo ni mwijuriyo ona kugwaza kugerayo ni mwijuriyo nta bitutsi bigerayo ni mwijuriyo dore iwacu ni mwijuriyo ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni mwijuriyo ni muri Yerusalemu dore iwacu ni mwijuriyo dore iwacu ni muri Yerusalemu haleluya iwacu tekereza umuntu nka jewe semeni haleluya ndiko ndagenda ku mabarabara y'izahabu haleluya amen uyu mugwa umwubatsi wawo fondasiyo yashizweho n'Imana semeni haleluya abariyo bakuwe neza nta mibabaro ntagahinda ntagusuhuza umutima abariyo bakuwe neza nta mibabaro ntagahinda ntagusuhuza umutima jewe nifuza kujayo twibanire n'umwami waje jewe nifuza kujayo twibanire n'umwami waje tuzaririmba urufaya n'abamarayika tuzaririmba indirimbo ya Mose ni umwana w'intama tuzaririmba urufaya n'abamarayika tuzaririmba indirimbo ya Mose ni umwana w'intama Beura nziza yateguwe mami sinzayiburemo Beura nziza yateguwe mami sinzayiburemo hari igihugu cyiza bene data sindagenda ibihugu byinshi nagenze uduhugu two ngaha muri Afurika ariko numvise ngo hari ibihugu byiza kuri nosi byiza bisa neza ariko nta gihugu na kimwe kibaho kirigera cubaka nibarabara ry'ikilometero kimwe ryubatse muri zahabu kilometero kimwe ni metero imwe ntayiriho kuri nosi ariko mwijuru ku nyanja y'ibirahure kunyanja y'ibirahure mwebwe ni muzi indirimbo
mutanayizi bamutuma muri ku nyanja y'ibirahure, ku nyanja ako mwabaririmbyi mwemwe muzora munywa amavuta kugeza rya tutayizi. ku nyanja y'ibirahure, ku nyanja y'ibirahure, ku nyanja mutanayizi uca utumuhora. Samani, haleluya! Yongeza kuvuga ijuru, niho tuzabonanira ku nyanja y'ibirahure. Rendezvous ni ku nyanja y'ibirahure mw'abantu b'Imana. Umugabo umwe niwo ngaho muri rirare, yari yavukiye muri rirare, akurira muri rirare, yiga muri rirare, asazira muri rirare. Ageze mu myaka runaka ava mu mubiri, ajanwa mu ijuru. Bamugejeje mu ijuru kandi n'amakuru yabaye. Agezeyo abona ko n'amarayika babiri bamwe ngo tugutembereze umugwa wo mu ijuru. Abona ko baracamwe ibarabara yubakishije zahabu, agahonyora muri zahabu akumva zimugeze benaha. Kugira uhonyora kuri beach ukumva honyoye mu musenyi, ukuguru kukamanuka. Nawe yarahonyora akumva mu ikaburimbi rya zahabu, akumva ukuguru kurinjiye muri zahabu. Aravuga ati ijuru ry'abandi ndaribomoye noneho. Yahindukira inyuma kurabaho yahonyoye akahabura, hose agasanga ibarabara rirareha neza. Bwana sifiwe. Noneho yumva aranyotewe, abwira marayika bari kumwe, aramubwira ngo numva nyotewe. Aramubwira ati mwe tuguhe icyuntu. Bamuha ikirahuri, bamujyana ku ibombo. Naho ari amabombo mw'abantu b'Imana. Bamujyanye ku ibombo, yuguruye, afashe ikirahuri yuguruye, abona haje ifyushyu, haje amata. Aje n'ijuru, abona haje amata, ni aravoma rano. Mwijuru iwacu ziraka, mwijuru iwacu ziraka, mwijuru iwacu ziraka, mwijuru iwacu ziraka, amata ya mpwemu yera, amata ya mpwemu yera. Haleluya! Mureke dukorere Imana. Imana iriho, Imana iriho. Bwana sifiwe. Ijuru tuzomara imyaka 1000 turuhutse, haba imanza z'abazima n'iz'abapfuye, tuzokumva ivy'ugutwi kutari bwarumve, tuzaraba ivy'ijisho ritari bwarebe. Yerusalemu n'umugwa mwiza twahawe, uzamanuka uvuye mu ijuru ku Mana. Yerusalemu umugwa mwiza w'amahoro, Yerusalemu umugwa mwiza w'amahoro. Marayika yaradutumiriye twese gutaha ubukwe bwa mwagazi w'intama. Haleluya! Marayika harahenze imyaka irenga 2000 bakaranga amasote n'amafiriti batajya. Ariko mwebwe bakaranga batajya, bakaranga inkoko. Reka tuvuge ibyo tuzi, ndabibabwire mu byo mwumva. Abango mu ijuru hari inkoko, tuvuge ibyo tuzi. Ariko bamaze iminsi bategura ivyiza, bategura bastoka kuva umwaka wa mbere yasavuye mu isi. Bategura bacumba ubuswage,
ati wewe ntabwo ukunda hari uwundi yabupfiriye hano avuga ati Bwana sifiwe. Zamurajya muramuzi ngo bigeze kumutumira ku kirimba kimwe aragenda abona bana w'Imana kuri ino se hari ibintu bamutumiye hageze ko biyarurira abona imezi iva nkari gashika nkari arabibaza we ngo urajya we nturajya ugasanga abagabo batanu bariko barajya inusu y'umuceri ahandi nusu ikiro cy'urumu. Bwana sifi ngo abona bageza ku gisorori kirimo inkoko bayitetse yose ico bakura ko gusa n'utuguru n'umutwe abona umutwe baragumizako bakuramo n'ivyo mu nda abatunenda tuza twige turi bangahe kumbi inkoko yose ni y'umuntu umwe waruye inkoko niba wahisemo kujya inkoko yarura yose apana gakoko kandi inkoko zagaburiwe neza ku kirimba boteka ubukoko bwa feke aratangara hari igihe ugera mu byiza ugatangara nitwagera mu ijuru tuzotangara dutangara ugati uri isi ninde uramaze kunezerwa biramaze gushuka nezerwa ninde muntu amaze kugira igihe akaba mu munezero akumva ko anezerewe nakanya gato abasi n'umunota umwe gusa bimaze kumushikira mwese uko muri hano ni muranezerwa karabaye nta n'umunsi n'umuranezerwa ninde ararabikwa n'umunezero ngo arabe uyu ngo yarigeze kunezerwa neza araraba mwijuru hatuzonezerwa ku buryo turaba umunezero gutera kuraba. Nasomye gatabo k'ingenzi nsubenda babwira kamwe nababwira kwa Mungu mu Kristo nabyizigiro ngo bageze ku musozi witwa Beula murawuzi ngo uwo musozi ngo wari umusozi urimo inyoni ziririmba ngo kabamwo amashugwa aririmba semeni haleluya ngo hari umunezero n'ubumote buva Siyoni ngo kubwo kunezerwa ngo byabateye kugwara umunezero utera umuntu kugwara. Bwana sifiwe. Yo abifurije kuzoja mu ijuru rendez-vous mu ijuru ku musozi w'igikundiro mu gihugu ca Beura aho inyoni ziguguza abera bakaririmba ubwiza bwaho hantu aho hantu ni imitima yabera igiruhukira aho hantu ni imitima yabera igiruhukira abahatuye ni beza bagira umutima w'urukundo wo kwiyegereza abagenzi aja mu rurembo Siyoni haleluya ningera mu rugo rurembo azatwereka rya sanduku gisezerano ya nkoni ya Mose n'izindi ntwaro zose za kera zakoraga ibitangaza tuzagera mu ijuru batwereke ryabuye Dawidi yakoresha burya bararibitse batwereke ryabuye Dawidi yakoresha mu kwica Goliath atubwiye. Bwana sifiwe. Jewe ningera mu ijuru umuntu wa mbere nzobanza kukubaza bamunyereke ubwa mbere ni Abrahamu. Bwana sifiwe. Uwundi muntu nzobaza wa kabiri ni Yefuta yari umugabo wo kwizera avuye kugwana n'abansi yisha abansi yabamaze yahaye isezerano Imana ageze mu rugo agiye kwinjira yasezeraniye Imana isezerano haleluya
yayibwiye ngo ikiza kuntangura kuza kunsanganira ubwa mbere nico nza kuguha, hakaza imfura yiwe ya mbere atanu uyiherukira. Haleluya. Abwira umukobwa wiwe, ayamubwira ngo mwana wanje ungiriye nabi kuko nije nabyivugiye. Ibi bintu byanyu byo gusezerana ubuntu bw'ubusezerano mukabuta ngaho. Yefuta yari umugabo, usezerana 5,000 ukakunanira kuriha. Niko Yefuta duicubahira Imana ku bwa Yefuta. Ari undi mugabo w'umunyamurenge yaruka kuvuga ngo niyagera mu ijuru umuntu wa mbere ngo azobaza amwereke Magufuli. Impamvu yavuze Magufuli niya aza amateka y'ibyo yakoze bikome. Azobaza ati munyereke umugabo yitwa Yefuta, ndamubaze ubwenge bwiwe ko bwari bukwiye neza. Haleluya. Imfura niba ndafise abana ufise imfura wewe wamutanga wewe, ariko Yefuta yaramutanga. Wewe umutanga wa mukobwa wawe. Ariko Yefuta semeni. Haleluya. Leo kandi ninangerayo nzomubaza ujya mukobwa wa Yefuta ati mumumbarize mumumpamagarira aze hano. Umukobwa wa Yefuta abwira se, aramubwira ngo data ko ari wowe wabivuze ukaba waravuganye n'Imana kandi ikaba yaguhaye intsinzi ukaba wisha abansi bawe. Semeni haleluya. Muyandi macam ukaba wisha abansi ba Isirayeli, abansi b'Imana bakaba bapfuye. Genda untange nkuko wabivuze. Yari umukobwa yuzuye ubuntu. Bwana sifiwe. Abwira se, aramubwira ngo mpamezi 3 ngende kugandara ntarapfa. Yari gandayeko aja kugandara amezi 3 n'abandi bakobwa mu misozi bararira. Agarutse abwira se ati data ntanga nkuko bivuze ku gicaniro, fata umukobwa wawe imbuga itukayikarisha kerera araturira. Imana iraryoherwa. Imana n'igitangaza. Ubundi munyarwanda yavuze ngo Imana n'igikenya mw'abantu b'Imana. Imana iremera neza baramukerera. Imana iratangaje. Haleluya. Muri mwebwe ninda maze gukerera agakwavu, iyo ukiruka gakerera kararira nta nimuhugira, ugakerera nyine kakarira ugakera mwebwe basa. Ariko mwabantu we agakwavu iyo uri kuri agakerera karinda gacikana karira disi. Ameru yagufasha ati aho ushaka kurire ndakwigisha nange. N'umwana wa Yefuta niko bamugenje. Kerera arabwira se ti data ko Imana yabanye nawe ukaba wisha abansi b'Imana ya Isirayeli, genda ungenze nkuko wabisezeranye. Haleluya. Dukwiye kuvyara abana bameze nk'ujya mwana, bataduteza ingorane aho baduteza ibisubizo. Bwana sifiwe sana. Nzomubaza ingene yabigenje, ingene yabyemeye. Mejeje kubaza umukobwa wa Yefuta, nzohamagara Isaka ndamubaza ati Isaka wewe wabyemeye gute ko so akuboha akaboha neza agashi. Nasomye ijambo, nasomye igitabo kimwe kirambwira ngo Isaka agereranywa na Yesu. Bwana sifiwe. Agereranywa na Yesu kuko Yesu nawe bamufashe bakamushirako ikiziriko ntiyigeze atera igere. Bamushyizeko ikiziriko baraboha araceceka, bambika urugori rw'amahwa araceceka. Na Isaka nawe kugeza se wamushyize hejuru y'igicaniro ntiyigeze akura ku munwa. Nta burenganzira yari afise se, ntiyari kumuha ingumu, yari umusore, yari kumutera ingumu akamubwira ati mve imbere, ibyo wavuganye n'Imana birakuraba, mwavuganye mparisi. Ariko yaremanze. Wewe ukwemera
avuze ngo ya sinokwemera. Amen. Muze muje mu ijuru mw'abantu b'Imana, muze muje mu ijuru. Ijuru ngo kuri table d'honneur. Bwana sifiwe. Table d'honneur bayita gute mu Cyongereza? Ona table. Ndagafashe neza neza. Ako sinzokibagira. Kuri table d'honneur y'Imana. Ona table y'Imana. Ngo hazoba hari abatumire. Umutumire wa mbere azoba ari Abraham. Umutumire agira kabiri azoba ari Dawidi. Abo sabageni bazoba abatumire ku meza y'umwami. Ariko jewe nzoba ndi umugeni wa Kristo. Haleluya. Nzoba ndi umugeni. Nambaye baga paniyi. Nambitswe na Yesu. Umuntu we yarambuye ngo ariko ibintu byanyu by'abakizwa mwaracanganye. Tuzohinduka abageni ku muntu umwe. Yesu ni ndaye. Abantu mukunda gukata utuntu bakata. Agana muza mugakati. Umuze kumbesha ngo ni sesi ndaye. Haleluya. Ngo gute abantu bose bo mwisi. Ngo bose bo barabageni ngo ku muntu umwe. Haleluya. Nawe bishire mu bitekerezo izo bari imezi imwe y'icubahiro. Twese isi yose tuzoyikwira ko gute. Niba bishira mu bwenge bwawe ntabwo uzojayo. Ntabwo uzojayo. Umunyabwenge sinababwiye umunyabwenge yitwa Saint Auguste muramuzi. Ngo yari umunyabwenge akomeye. Yari yarize za filozofi yaraminuje yarapfuye. Ngo apinga Imana. Ngo iyo Mana bavuga ngo iri mu butatu. Ngo Imana data, ngo Imana mwana, ngo Imana na mwuka, ngo bifatanye ngo bigira ikintu kimwe, ngo ntibibaho. Sindavyemera. Saint Auguste. Hanyuma ngo agenda kwitanganyika. Najya ku kiyaga kinini cyane. Ngo ari karatembera, ngo ari karabyidoga, ngo Imana data, ngo Imana mwana, ngo ntibibaho ngo ibyo bintu. Ngo ari karazenguruka. Muhasanga akana gatoya gafise nk'imyaka 3. Kariko kimvya kanogo gatoya. Kadaha amazi muri bahari, gasuka muri ka kanogo, kayadahisha ibiganza. Kayazana gashikira ca kinogo yaheze. Arakabaza ati wakana ibyo ukora kora nibiki? Ati ndiko ndadaha yose ndayuzuze hano. Ati nabwenge ugira. Ati yose ntishobora kugukama. Gacha karamubwira ati nawe nta bwenge ugira. Uwo mutwe wawe ntuwo ukwiza mu Imana. Haleluya. Ni wowe ukwiza mu Imana. Ngugu muvuga ngo Imana data, ngo Imana mwana, ngo Imana mwe. Ibyo bintu nibishoboka. Ngo ubone uwo mutwe wawe wo kwira mu Imana yewewe. Ngo ahindukiye ku karaba arakabura. Acamenya ko yari marayika w'Imana akatarakana. Acharemera kuva uyu munsi. Haleluya. Imana ntibayishira mu bitekerezo. Dufise ubumenyi dufise ni buke cyane. Haleluya. Abazungu iyo bariko barabara Afrika bayiharura nk'umugabane w'inyuma. Ariko kandi mu mateka baravuga ngo l'Afrique est le berceau de l'humanité. Kubera ko ushobora gufata je France muracumvise mwese bisobanurike. Niko rufatiro kw'ivyabayeho byose. C'est le berceau de l'humanité.
nihetse isi yose ariko kandi bagaca bayishira inyuma. Reka ndababwire mw'abantu b'Imana, abasenga abarondera Imana twitwa ko turaba inyuma ariko twiba turi beso de l'humanité. Bwana sifiwe. Ibintu bishigwa inyuma rimwe na rimwe nivyo Imana ihora itoranya ikabigira urufatiro. Abantu bavuga Imana, abantu basenga, abantu bakurikira Yesu dusana abantu batagira agaciro, ariko ni twebwe rufatiro, twebwe igitanda gihetse ibindi bintu byose. Aba muri ko muranyumva neza ibyo ndiko ndavuga, ariko Imana yacu yaduhaye agaciro karenze ibindi bintu byose. Ndakwipfurije kuzoja mu ijuru mu izina rya Yesu. Ibi byose bikwezwe n'ijambo ryitwa kwizera. Kwizera narababwiye, nutagira ukwizera ntuzoja mu ijuru kuko ntibikunda. Ntabwo woduga ngo ucugumayo gucugaruka. Nabona ko nagarutse. Hariyo Emma, hariyo isumaku kuri buno butaka. Mibuye ngaho makabuye ndabereye, ndabigishe physique nanje mu professeur. Semeni haleluya. Nabona ko rigaruse. Hari ikintu hariya kiri kwezi, ariko abana b'Imana nitwazamuka tuzoriterera hejuru, ntirigaruke rice riguma rizamuka. Uyo munsi imbaraga zose z'umubiri n'izisi Yesu azoba yazimaze, imbaraga zose. Nuko bidakunda nyene bizoba mu isi y'imwemu. Abapagani botangaye. Haleluya. Botangaye. Ari umukozi w'Imana twa Vincent, umwe yigera kuza kutwigisha kwijabe. Yigeze kutwigisha ubwa mbere na mbere akiza muri repentance. Yigeze kutubwira ngo Imana izodufashe itujane mu ijuru ari muri weekend. Kandi ntitujane mu ibanga. Itujane habona abantu bari muri sport, bari kuri beach. Haleluya. Ituzamure batwitegereza neza, ngitugejeje nko ku metero 200 hejuru, ikiduhagarika bice tubabwira ngo alo bye, bice tubandanya babone turarenze, ibicu biraturengeye. Masanda izo tujane, ariko kandi reka ndababwira, naho izo tujana mu ibanga ntibizoguma mu ibanga. Hari umunsi tuzogaruka. Muranyumvise? Nitwagenda kinimba iwacu ni mwijuru ninanesha nzogororerwa. Iwacu ni mwijuru ninanesha nzogororerwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Ngo tuzozamuka, ntunganiriza irutsinga, tuzozamuka
tuje mu ijuru tumareyo imyaka indwi. Tumareyo imyaka ingahe? Indwi. Inyuma y'imyaka indwi tuzogaruka. Bwana sifiwe. Tuzogaruka twiyereke abo twagiye mu ibanga batatubona. Tuzogaruka tubiyereke. Nimba wakuriye ku Musaga, Imana izoguhe kuja guca imanza ku Musaga, kuko tuzomara imyaka indwi ducira imanza abantu. Isi ngo izosubira kandi yiyubake. Ishengero rivuye mu isi, isi izosubira kandi yiyubake, bamere nkaho umenga nta cyabaye, batwibagire ko twigeze kubaho. Antikristo atwara isi mu myaka indwi, azoba yigira nk'iby'inda yigira mu mpuzu. Inda murayizi mwe? Nayo muzi, ntukayimenye. Inda tifunsi irakumara amaza mu bagabo, iri mu mpuzu. Nawe nikazoba ameze Antikristo, ariko arigira ibintu bikomeye, abwira abantu uti bajya abantu mwabuze barazimiye, byabo byaraheze. Haleluya. Bazi ko byaheze, natwe kumbe mu ijuru bariko batwigisha amategeko, mwe tuzoca imanza tugeze tugarutse. Kuko imyaka indwi igabanijemo kabiri, itatu n'inusu niyo kwambara. Ibaze kwambara imyaka itatu n'igice. Urabyumva? Imyaka itatu n'igice turiko turambikwa. Umwe, ibiri, itatu n'igice batwambika. Batwambika. N'abageni nibo bakomesha mu kwambara. Ntashobora kwambara amasaha abiri, nawe naho iba yakomeshe abiri. Ariko twebwe ngo tuzomara imyaka itatu n'igice twambikwa, turi hajya mu kirere. Inzamba ivuze tuzozamuka hajya mu kirere, tuhamara imyaka itatu n'inusu batwambika, badusiga, badupodora, batumakiya. Bazotumakiya n'ukuri, badusige mw'abantu b'Imana ubwiza. Apana makiyaje za zindi zo ngaha wisiga, urisiga. Ariko abadamu mufise ingora, akisiga amafundote yayisiga, ayegeje kuyisiga hazi indugumba, agasanga yamucafurije impuzu. Indugumba yamukorokerako igakorokana na bya bintu. Fondote n'ubutaka n'ivu mwisi, yega n'ivyondo mwamwe ko muri rundagirako, ukayisiga inyuma. Haleluya. Umuntu umwe je nkiza mu gisagara ca Bujumbura, hari umumama twasengana yakunda gusomana. Yajeje gusenga, yarazi ko twese turabanyamuji, agajaza kudusoma n'abakozi adusoma. Hanyuma aca ansoma kwitama, yisiza amantu zenye amarujale. Ngize gutasanga bya bintu yari yisize byangiye kwitama. Ico gihe bazodusiga ibintu bitamata ku mubiri, twozamurira Imana icubahira. Imyaka itatu n'igice bariko baratwambika. Amapeti maze imyaka irenga mirongo ibiri irikirahera nkijijwe nkorera Imana. None ivyo bitsibo kuvaho nakoreye, hari n'abamaze 40, 50 bakorera Imana.
mutanga amafaranga mwiruka mugira gute ibyo bitsibo bazokwambika nizaba yo kuvuna umugongo ariko Imana ari ukuntu izovyegeranya. Haleluya. Reka ndabaha akarorero ndabereke yuko ibyo bintu bishoboka. Ntushobora kwambara ikirato kimwe gikozwe kimwe kimeze kimwe mugabo bitanganye ibeye. Mukambara ikirato kimeze cyo kimwe gikoze kimwe ukakigura $100 ikindi kikagura $1000. Nikibaho ni bimwe, sosiyete yabikoze ni imwe mugabo igakora kimwe gifise karite. Nariko ndaraba kuri internet sanga kuri internet hari isaha igura $1,000,000 isaha parfait igura $1,000,000. None si parfait nk'izindi mugabo muri yo hatekeyemwo ubundi bwiza. Imana izokwambika igitsibo kimwe mugabo gitekeyemwo ibikorwa n'imirimo yose wakoze kuva utanguye gukorera Imana. Ivyegeranye mumindi mikrofone y'urutsinga. Bwana sifiwe. Imyaka 3 n'inusu batwambika tumara iyindi myaka 3 n'igice turi ku meza turya tunwa butira budace. None bazoharora iminsi gute? Ntibwira ntibuce iminsi bazoyibara gute? Wanga ibyo n'ibitekerezo by'Imana niyizinga nizobigenza. Haleluya. Inyuma y'iyo myaka 3 n'inusu tuzokongera tugaruke. Amen. Tuzokongera tugaruke hagati y'ababandi twaja gusenga bakavuga ngo watakaje umwanya, waja gusenga bakavuga ngo wataye igihe uri gukorera Imana. Hari igihe umuntu akorera ari ngiye dushaka turakorera Imana ngaha mu rushengero wabona umuntu ariko aritanga atanga ibyiwe atanga amafaranga yiwe ukavuga ngo uyo nabashaka kwiyerekana ko afise amafaranga ko afise iki. Uyo munsi niho uzomenyera biyerekanye n'abatiyerekanye. Haleluya. Niho uzomenyera abiyerekanye n'abatiyerekanye, abasenze mukuri n'abatasenze mukuri. Haleluya. Imyaka iheze tugaruke ngo tuzomanukira ku musozi wa Elayono twiyereke amahanga yose. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Turi kumwe na Yesu atwitangiye imbere ngo hazoba intambara y'Igogi izobera mu kiyaya ca Yehoshafati. Niho hazobera intambara ya nyuma. Hamwe Yehoshafati yagwanira n'abansi. Bwana sifiwe. Hamwe Yehoshafati yagwanira n'abansi ngo agashira imbere abaririmbyi kijya kiyaya nico kizoberamwe intambara ya nyuma. Bacita ngo ni kiyaya ca Yehoshafati mu kiyaya c'Megido. Aho hantu hafise amateka niho finale izobera. Haleluya. Ngo bazoza ngo amahanga azokorakorana zo kwiyegeranya bavuye ngo tugende gutera kijya gisagara tutazi yo ingene cubatswe, kuko bazotungurwa no kubona umugwa umanutse giturumbuka. Babona uvuye mu ijuru, babona umugwa uramanutse
ugeze ku musozi wa Elayono uco duce dukambikaho. Bwana sifiwe. Baze ngo baje kutugwanya, baze ngo baje kutugirira nabi, mu kanwa ka Yesu hazovamwo inkota yaka umuriro ibaturire bose batubise duhabwe kuganza. Ico gihe ngo Satani n'umuvugishwa w'ibinyoma Antikristo ngo bazobohwa urupfu, bibohwe babibohera ahantu ngo bizomara imyaka 1000 atabushobozi bifise kwisi. Nabo tuzoba dusanze kwisi tuje kubacira urubanza ntibazopfa, bazomara iyo myaka 1000 atamuntu apfa. Tubacira imanza, ducira imanza babandi, ducira imanza babandi batwise ko twataye umutwe, ducira imanza babandi batubwiye ko twavangiwe. Haleluya. Inyuma y'imyaka 1000 usosome Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye. Aho tuzobaho ngo tubana n'Imana nkuko yabana na Adamu na Eva mu itongo rya Edeni. Ngo Imana izotunganya isi n'ijuru bishasha bitigeze bibaho, atawundi muntu numwe abizi. Haleluya. Ngo Imana izohora tugendera nkuko yahora igendera Adamu na Eva, ngo tubayeho tutagwara, tutagwaza, tudasonza, atangorane nimwe dufise. Haleluya. Hapana yisi uko umuntu akura, ubundi uko umuntu akura niko atakaza ubwiza. Uko ukura niko utakaza ubwiza. Urahomberana uko imyaka ihera, ugenda uhomberana, fresheri zigahera, ukisiga amavuta ntagufate, kuko umubiri ubutaka buguma buhamagara kugira ngo usubire iyo wavuye. Haleluya. Nkiri umwana mutoya mbonye umuntu w'umukecuru, wabandi babakecuru bashaje cyane, naca nibaza ngo n'umurozi. Iyo umuntu yashaje acagira isura y'umurozi, isura iteye ubwoba. Wibaza ngo akagasura mfise niko nari mfise ke, kari finyore meze neza, none ndagerageza kwe wapi nibikundi. Uraza ngo nuko wari umeze nawe, genda usubire inyuma mu mafoto yawe ya kera ukiri umwana, wari umeze neza. Mugabo ubutaka baguma buhamagara ubutaka busubira iyo bwavuye. Mubu wo kubaza wa mubiri wawe wa kera wagiye. Mugata muntu ari ngahashaje cyane tuba tumubajije. Nta mwese muri cyari bato, ariko abantu bashaje kera reka nibarize uyu nta wewe hagarara. Ubundi wewe ni kubera uba mu muji, yaba uri wa ruguru uba warahomberanye gusumbaho. Wewe magisaka uko niko iyo wiravye mu kiyo uko umeze niko wari umeze mu myaka 30. Bya akabiri karagiye. Hari imyaka ugeramwo iyicarira, niyo uhongoze iginyo ntirigaruke, ugashiramo ibindi bintu, arabashiramo ayandi, mugabo n'ibindi bintu nyine byo kwifashisha byaragiye ibiki. Ariko uyo munsi tuzokwambara umubiri udasaza, tuzokwambara umubiri utagwara, tuzokwambara umubiri udatakaza isu. Reka mve muri ibi isengere twigiye dusome ijambo ry'Imana. Haleluya.
tuzamura icyubahiro umwami w'abami. Haleluya. Amajambo yabafashije niko ndababwira. Isomera ijambo ry'Imana. Twari bwasome ijambo ry'Imana. Kandi ndashaka kuca dusenga. Kandi ndifuza ko dusenga uyu munsi. Dusenga amasengesho akomeye yo kubohoza ubuzima bwacu. Ndashaka ko dusenga. Gatume kaba kanya gato. Ubwo ndagomba ko dusenga. Amasaha aragiye nivyo. Ariko kandi no mu mvura muja hese. Ijambo tugiye gusoma. Ijambo riri muri Luka. Iri jambo ndamaze kurisoma cyane, ndamaze kurivuga kenshi. Mugabo Imana yari impaye kurundi rugezo. Abantu bakurikiranye radio ni bande? Abantu bakurikiranye radio mu gitondo. Abandi mwese mwari mujyana. Ninde muntu yaje atumiwe ni radio aryo ryambere aje ngaha? Imana iguha umugisha. Mvugo waje no munsi atumiwe ni radio. Hagarara. Muhagarare. Muhagarare tubakire. Dukomere Yesu amashi ku bw'aba bene data. Imana ibahezagire cyane. Aba bene data tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Twakire nabandi bashitsi mugume muhagaze. Umuntu yumva ko ari umushitsi atatumiwe ni radio, atumiwe n'uwundi muntu cyangwa akaba ataheruka hano yaradukumbuye, avyaguruke tumwakire. Dukomere Yesu amashi. Turababona. Hari abane nabonye bo kwicabe. Mwe ni murabashitsi. Imana ibahezagira abakobwa ba Yesu. Turabakiriye namwe. Aba bose tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Muvyagire. Vyagire turabakunda. Twanezerewe no kubabona. Twafashijwe cyane. Nitwabakira imbere. Ariko igikuru sukubakira. Igikuru nico mwakira. Igikuru nuko bakira se. Igikuru nico bakira. Luka. Iri jambo numvise Imana irimpa ukundi kudasanzwe muri je. Igice cha 19 Luka ku murongo wa 29. Ijambo numvise ryagize ubushobozi muri jewe kandi turivugana iminota mike uko amasaha yagiye. Haleluya. Abo turi kumwe. Haleluya. Amen. Abaje gusenga Bwana asifiwe. Amen. Iri jambo ndashaka uritware nk'ijyawe. Uritware nk'ubutumwa bwawe. Uritware nka message yawe. Uritware nka message yawe. Iyo tuvuze ko ijambo ari message, iba ari message. Uyakiriye bumubera ubutumwa by'ukuri. Iyo uvyakiriye ukabirema muri wewe ko ari ibyawe, birambara umubiri. Birambara umubiri. Dusomere jambo. Uhere ku murongo wa 29 ugeze ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 33. Yesu ashikiye Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri be mu bigishwa. Arababarira ati, muje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogoba iziritse
ata muntu yigeze kwigenderako, muyiziture muyizane, kandi niyagira ubabaza ati niki gitumye muyizitura, mwishure muti databuja niwe ayigomba. Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye, bariko barazitura ya nyana y'indogoba, bene yo barababaza ati ko muzitura iyo nyana niki? Bandanye. Barabishura bati databuja niwe ayigomba. Bayizanira Yesu, bayishira ku impuzu zabo, bayitereka ko Yesu. Ariko aragenda basasa impuzu zabo mu nzira. Gezaho. Amen. Dukomere Yesu amashi bantu b'Imana. Nshaka kuvuga iminota mike iri jambo wugurura amatwi wumva icyo Imana ivugana nawe. Semeni haleluya. Yesu agira yinjire mu gisagara, agira yinjire mu mugwa, atuma abigishwa biwe babiri batavuze amazina yabo. Niyo yaranakenewe, cyari gikenewe cyari kibakoze. Haleluya. Arababwira ngo genda mu gisagara, nimwagerayo muraza kubona inyana y'indogoba iziritse. Itegeko ndabahaye ni ryo kuyizitura. Haleluya. Itegeko ndabahaye ni ryo kuyizitura, muyinzanire. Nihagira ubabaza igituma muyizitura, mumubwire ati natwe si twebwe twahawe itegeko ryo kuyizitura. Semeni haleluya. Uhoraho yambariye ngo ndakubwire mwaya masengesho mw'uku kwezi ashizeho itegeko. Ashizeho itegeko. Sinzi ngo ninde yakuboshe, sinzi ngo yakubohesheje imigozi imeze gute, sinzi ngo yakubohesheje ibiziriko bimeze gute, sinzi ngo yakoresheje iminyororo imeze gute, ariko Imana yarungitse abagabo kandi baje bafise itegeko ryo kukurekura. Itegeko ni rimwe ryatanzwe n'umwami w'abami, rivuga ngo rekura iyo nyana y'indogoba, muyirekure igende, kuko nyene yarayikeneye, umwami arayikeneye. Yambariye ngo ndakubwire ngo igihe umaze kuri ico kiziriko ni kinini. Alabode faiga. Igihe umaze kuri ico kiziriko ni kinini. Itegeko niri ryatanzwe n'Imana. Va kuri ico kiziriko kukaragukeneye. Va kuri uyo mugozi kukaragukeneye. Va muri ubwo buzima kukaragukeneye. Aho uri siho yifuza kuba. Yaba munyumvise mwamuteye haleluya. Aho uri siho yifuza kuba. Ibyo urimo si byo akeneye kubamwo. Atanze itegeko ridatanzwe n'uwundi muntu n'umwe, ari hejuru y'amategeko yose. Aravuze ngo sohoka, genda, aragukeneye, akeneye kukugenderaho. Arabivuze abivuze nk'umwami, abivuze nk'Imana, abivuze nk'uvuga ntiyagira uwumuvuguruza. Iyo migozi umaze mw'imyaka, umuntu ariko aravuga ngo bimaze igihe, ndahabohewe igihe kinini, ngo haye imyaka myinshi, mboshwe n'ubusambanyi igihe kinini, mboshwe n'akaboregwa igihe kinini, mboshwe n'ibintu bitandukanye igihe kinini, nivyo babigishoboka. Ariko Imana yambariye ngo ni itegeko rikurekuza. Muri prison naho bawagiye yufise ikosa rimeze gute, umukuru w'igihugu agatanga itegeko akavuga ngo aba bantu bose bakoze amakosa benaye, ndatanze itegeko nibasohoke. Ryatanzwe na nyakubahwa. Itegeko ngiye kuvuga ryatanzwe, ntabwo ryatanzwe n'umuntu,
ryatanzwe n'Imana, ryatanzwe na Yesu, ryatanzwe na Data. Aravuze ngo sohoka muri ico kibanza, sohoka muri ubwo buzima, sohoka muri ayo majambo, sohoka muri ivyo bitutsi, sohoka muri ubwo burozi, sohoka muri abo barozi, vayo. Aravuze ngo vayo. Wa mukobwa warakubohoye, sohoka. Wa mumama warakubohoye, sohoka. Wa mupapa warakubohoye, sohoka. Aho wari umaze iminsi ugorewe, aravuze ngo vayo. Iki nico gihe cyawe, uyu niwo mwanya wawe, iyi niyo saha yawe, iki nico gitondo cyawe. Ayurize arakwiye, ayurize arahagije, ibitutsi bagututse birahagije. Yambariye ngo ndagutangarize, yambariye ngo ndagutanga. Nitangazo. Umva mwabantu b'Imana, mwarige mumenyera ibintu. Nitangazo. Niki? Nitangazo. Ndabizi ko aya majambo atari rya mbere muyumvise, si ni rya mbere ndayasomye, ariko aya majambo nayatumwe nk'itangazo ry'Imana. Uza kuyumva akayemera, uku kwezi kurarangirana n'igitangaza ciwe, uku kwezi kurarangirana n'inyishu yiwe, uku kwezi kurarangirana n'igisubizo ciwe. Uku kwezi kutararangira Imana igiye kuguhuza n'umuntu, uku kwezi kutararangira Imana igiye kugukonekta n'umuntu, uku kwezi kutarahera ugiye guhura n'umunyamumaro. Osemeni haleluya. Loboteke. Hari misi wagize y'amarira, hari misi wagize y'ibitutsi, hari misi wagize yo kuvugwa nabi. Aratanze itegeko, aratanze itegeko, aratanze itegeko. Ahantu bakugaraniye, aratanze itegeko ngo vayo, sohoka, 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 sohoka. Hura n'umuntu w'umumaro, hura n'umuntu w'agaciro, hura n'umuntu agukunda, hura n'umuntu akuvuga neza, hura n'umuntu akuyagisha neza. Ibyo urabyizeye ngo utere haleluya. Hura. Imana irambariye ngo ugiye guhura n'umuntu bukwi na bukwi. Birambwiye ngo Yosefu ariko arazimagirika arondera bene wabo, ahura n'umugabo umwe bukwi na bukwi. Aramubaza ngo ndiko ndarondera bene wacu, wondangira aho bageze. Imana igiye kuguhuza n'umuntu bukwi na bukwi. Imana igire gute? Iguhuze n'inyishu yawe giturumbuka. Hura n'igisubizo cyawe bukwi na bukwi. Bana guhura n'ikintu bukwi na bukwi ni ikintu mutubiranye mugacakirana utarubona ahantu cozanana. Imana igiye gukora surprise ku buzima bwawe. Imana igiye gushiraho itegeko iguhuze n'inyishu. Tetere baya mwanyemera mugatera haleluya. Sinzi imisi bimaze. Hari umuntu mbariye ijambo ry'Uhoraho, ndamwumva, ndamwumva, nabohotse. Imigozi iracitse pe, imigozi iracitse. Ndiko ndayibona mu isi y'umwuka kiracika. Hari ibintu byakunaniye kubera ko wari uboshwe, ariko uyu munsi, itarike y'uyu munsi ya 25 niko mwambariye, ni 25. Iyi ni itarike y'amateka ku buzima bwawe, iyi ni itarike special ku buzima bwawe. Bukwi na bukwi, bakutana bukwi na bukwi. Ntiyarabiteze. Amen. Imana iragutabaye byaciro mu izina rya Yesu. Haguruka, 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 haguruka. Ingo hano, ngwino hano. Ihutaza wihutaza wihuta. Twozamura ibiganza tugatera haleluya.
rabino canke rabishengero ntaco tera haleluya indwi uraheza tumwatiye Yeriko yari ku buzima bwawe irasenyutse abasi bawe yebosheketere bayi itetere bosh. Subira mu kibanza cawe wiyicarire. Imana irambariye ngo izo Yeriko zari imbere yawe zirasenyutse nk'uku gutera haleluya inshuro indwi. Yeriko irabomaguritse mu izina rya Yesu Kristo. Mwenyemerera mugatera haleluya mwabakobwa mwe ngo nimwinjire mu ngo zanyu, nimwinjire mu butunzi bwanyu, nimwinjire mu cubahiro cyanyu, nimwinjire mu buzima bwanyu, nimwinjire mu mwidegemvyo, nimwinjire mu byo mwasabye, nimwinjire mu byo mwasengeye. Haleluya. Habwa message itandukanye niyo wahora wakira. Umva yaba munyumvise bamuteye haleluya. Habwa message. Hari umuntu agiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Umva hari umuntu yari yarakwibagiye, Imana igiye gutuma kwibuka. Irambariye ngo ayo warize nayo wahuye nayo, Imana iraguhujije n'igisubizo, iraguhujije n'inyishu. Mwari note mana yanje jewe yaba munyumvise mamuteye yindi haleluya. Imana iragutabaye, ishizeho ubutabazi kubw'amasengesho y'uyu munsi. Wanyanawe wari bere, Imana irakuribeye, bohoje Imana irakubohoye. Icyo cyose cyari kikuboshe sinzi ngo kimeze gute, ariko wowe urakizi. Imana irakikubohoye ko mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo Imana yivugiye ntirikeneye imfashanyo y'umuntu, rizasohora tarirebesha y'amaso yanje, amaboko yanje abikoreho, maze mbibe munezerewe, shimumukiza ko yankunze atabitewe n'imirimo myiza. Imana iragutabaye itabitewe n'ibikorwa byiza, ariko ibitewe nuko waje gusenga uyu munsi, nuko waje mwari no koraniro ry'uyu munsi. Ejo bazokuraba bumigwe, ejo bazokuraba batangare. Reka nababwire iki kintu Imana imbariye. Hari abantu ukuboko kw'Imana gukanze ku mutima, bari buzuranye ibikomere ku mitima yabo, bakomerekejwe n'abantu, ariko Imana irambariye ngo iragukanze, iraguhumurije, humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe irabase, nta bwiza kuraho n'umunsi umwe. Irabaze iminsi yo kugutabara, igiharuro kiruzuye, igiharuro kiremejwe. Imana iteye ko kashe, Imana iremeje abasi bawe, irakubohoye. Reka kuraba iyo wavuye ngo harakomeye, niyo uri kuraja naho nyene harakomeye. Waciye mu bikomeye, niyo Imana ikujana naho harakomeye. Ndumva mwari no teraniro hano muri no party, hari abantu Imana igiriye neza, hari abantu Imana ihojeje, hari abantu Imana ihojeje, hari abantu Imana ihojeje, hari abantu Imana yishuye, hari abantu Imana inejereje. Haleluya. Ambara umwambaro w'ubwiza, ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha.
iri ni ijambo ry'ubuhanuzi n'ukuri ku muntu runaka, iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ku mumama runaka, iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ku mukobwa runaka, iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ku musore runaka. Irakwemeje, irakwemeje, dosiye yawe Imana irayemeje, gahunda yawe Imana ishize mu ngiro. Lotere bere by God. Ugiye kumva telefone, ugiye kumva telefone y'ihumure, ugiye kumva telefone y'ibyiza, ugiye kumva telefone y'umunezero, ugiye kumva telefone ikubwira ngo hahandi bari barakubwiye ngo ntibishoboka, ugiye kumva telefone ikubwira ngo byashobotse, ugiye kumva telefone ikubwira wowe wagiye kwa muganga, umuganga akakubwirira ngo genda urindire ntibishoboka, ugiye gusubirayo akubwire ngo byashobotse, akubwire ngo byaciyemo, akubwire ngo byemeye, akubwire ngo byabaye, akubwire ngo byakoryo, akubwire ngo byaciyemo. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Nyuma yaho muye n'ibigeragezo, nibaza niba mfite ubwenge muri nge, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza gutekereza biriho byinshi byatuma nshima. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Nibaza niba mfite ubwenge muri jye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza gutekereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo twaba muhaguruke ramubigeragezo, ari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Twazamura ibiganza tugatera haleluya, twazamura ibiganza tugatera iyindi haleluya, twazamura ibiganza tugatera iyindi haleluya. Ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo byose twibaza mu mitima
Imana ibifitiye ibisubizo. Hari abantu Imana igiye guha igisubizo be. Hari abantu Imana igiye gukiza ingwara muri uno mwanya. Hari abantu Imana igiye kubohora muri ino saha. Hari deliverance special igiye kuba ku buzima bwawe. Hari ukwidegembya kugiye kuba ku buzima bwawe. Reka kurira ahubwo ririmba. Reka kubabara ahubwo nezerwa. Reka kwicuza humura. Kini cyo gihe cyawe mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Ropo sheketere bonde ze gloria. Rosi minimando. Mushobora kumfasha mukazamura ibiganza kuri Yesu. Haleluya. Suko bizamura gusa ahubwo bizamura usenga. Uvuga ngo Mana, aho nari mboheye hara, aho nari nugaraniye hara, ibyari bimboshe byari ibi, ibyari bimbugije umugisha byari ibi, byari bimbugije uruvyaro byari ibi, byari bimbugije kubaka byari ibi nibi rate kota ideva shimwes sindiko ndabumva nk'abantu bavuye mu ibohero, nk'abantu bavuye mu kaga, nk'abantu bavuye mu byago, nk'abantu bavuye mu marushwa, nk'abantu bavuye mu gahinda, nk'abantu Imana igiriye neza. Holy hado seketerebo nemene mantaya. Hari ubushobozi bugomba gukora ku bantu. Hari ubushobozi bugiye gukora ku bantu. Hari umuntu ari mwari no teraniro yari afise ikibazo cyo munda. Umuntu yari afise ikibazo cyo munda naze hano imbere. Naye mwari no teraniro afise ikibazo cyo munda naze hano imbere. Rebo shekos. Muhagarara hasi. Dele bahi. Zamura ibiganza. Abandi komeza musenga. Abandi komeza musenga. Lo tere mene manshanda. Rekeri di minima folia. Bandanya gusenga. Uyu munsi numvise twosenga Imana kugira ngo Imana ibohora abantu. Lo tere minima shando. Senga. Nta usenga kina. Hari ukuboko kw'Imana utabona. Hari ukuboko kw'Imana utabona kuriko gukora ku buzima bwawe. Hari ukuboko kw'Imana utabona. Senga. Hari ukuboko kw'Imana utabona kuriko kuragukorako. Hari ukuboko kw'Imana utabonesha amaso yawe kuriko kuragukorako. Hari ukuboko kw'Imana kuriko senga. Bandanya gusenga. Abandi ko mudasenga muri mubiki, bandanya gusenga. Umwe wese ahari abandanya gusenga. Hari imbaraga z'Imana. Hari ubushobozi bw'ijuru. Reterebo sheketerebai riminimando sheketetete. Ubushobozi. Wewe bandanya gusenga, uraza kumva imbaraga z'Imana zigukoramo. Uraza kumva imbaraga z'Imana zikora mu nda yawe. Hari ibintu zigiye gusebya. Hari ibintu uza kumva. Hari impinduka uza kumva. Hari changement uza kumva muri wewe. Hari ibintu biza kuzamuka. Hari ibintu biza kuduga. Hari ibintu biza kubira muri wewe. Retere vai docente purificado. Senga mw'abantu b'Imana mwe, ndumva ubushobozi buriko buramanuka. Ninasikia nguvu za Bwana. Ninasikia nguvu za Jehova. Repa le te.
Imana igukore operation mu nda yawe, Imana igukore operation mu gitereko, Imana igukore operation, Imana igukore operation, operation chirurgicale y'ijuru retere bayirefa. Imana iragukore operation, Imana iragukore operation, hari operation, hari operation Imana, hari operation Imana. Ubushobozi 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 ubushobozi. Ariko mwosenze mw'abantu b'Imana, ariko mwosenze, umuntu wese ahari asenge. Ubushobozi 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 umuriro 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 moto 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 moto. Rekura rekura, mvuze ngo rekura, mvuze ngo rekura. Hari abantu batanguye kumva amaseseme, batanguye kumva ibintu bizamuka muri bo, zo n'imbaraga z'Imana. Tak 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 tak. Ko mudasenga ndabireka, ndabihoza, ndabareka. Hari abantu batanguye kumva iseseme. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Senga senga, hari icyo Imana iriko irakora. Hari abantu bariko barabohoka mu nda zabo, hari abantu bariko barabohoka mu nda zabo. Hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari umuriro, 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 hari umuriro. Hari abantu barumva ibintu biriko birabira muri bo, bumva ibintu biriko birabira muri bo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bw'ijuru. Dufise abasenzi canke nta basenzi dufise? Sengera uyu muntu cyane, sengera uyu muntu cyane. Senga, Imana iriko irakora. Senga, Imana iriko irakora. Hari ibintu Imana iriko irasevya, 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 hari ibintu Imana iriko urabohoka 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 urabohoka. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Chika chika futagurika chika, rekura ubuzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe. Ibyo babahaye murabidahwa, ibyo babahaye murabiruka, ibyo babatamitse murabiruka. Hari abantu barose bariko baragaburirwa n'abadayimoni, bariko baragaburirwa mu ijoro. So ni imbaraga z'abadayimoni n'abapfumu zirakurekura mu izina rya Yesu, zirakurekura. Toka toka, rekura mu izina rya Yesu, toka rekura. Hari deliverance iriko irakoreka, hari deliverance iriko irakoreka, hari deliverance iriko irakoreka. Teketea katika jina la Yesu, teketea katika jina la Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, ubushobozi ubushobozi ubushobozi. Zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko. Cyane cyane bari ngaho imbere, zamura amaboko yanyu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Hari deliverance iriko irakoreka ku buzima bwawe, hari deliverance iriko irakoreka ku buzima bwawe, hari ikintu Imana iriko irarema ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Muriro 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 muriro. Hagira umumama yegera hano, fata uyu mwana,
mufate mbaraga z'Imana ndakubohoje ndagukura muri iryo bohero va kuri iyo migozi va kuri iyo migozi va kuri iyo migozi va kuri iyo mizana va kuri iyo migozi 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 rekura wanzoka we bamuroza inzoka bamuroza isato bamuroza inzoka bamuroza isato umuriro bandanya gusenga nimusenge ariko arakoreka ibintu bikomeye pa ya tete umuriro ndarungitse umuriro abari ngaho imbere ni mu ndabe sinshobora kubakora ko mwese ariko ngiye kurungika umuriro senga ndarekuye umuriro inzoka ziri mu nda ndazikataguye atari inzoka zisanzwe inzoka z'abarozi inzoka z'abanyamareba inzoka z'abapfu yaza kose baragazima vuga ngo Yesu imbohe zirabohotse abari ku kiziriko barasohotse baravuye ku kiziriko barahawe umwidegemvyo tera haleluya mentori ya desagod shimwe Yesu turira abo bazimu kubita abo bazimu kubita abo barozi kubita abo banyamareba kubita abo badayimoni sambura sangangura menagura neutraliza menagura sangangura pomagura shwanyaguza kibazo cyose ufise gisengere menagura kubita menagura bomora mw'izina rya Yesu Kristo. Mana tugukomera amashi menshi dushima izina ryawe. Komera amashi Mana. Musubire mu bibanza byanyu mwicare. Mwicare. Turira abo bazimu. Izina rya Yesu. Izina ry'ubushobozi. Ndamubohoje umukobwa. Ndamubohoje umwana. Ndamubohoje umwanya nyene. Out now. Izina rya Yesu. Amen. Mwicare.
mubajane hari inyuma mubasengerere genda muherahereze hari inyuma mwicare gatoya dukorera Imana ariko twazamura ibiganza tugatera haleluya. Mwanya tubanye muto twasengeye ikintu kimwe, umvise mwuka w'Imana asunikira ico kintu ko abantu benshi bafise ikibazo mu nda zabo, kandi ejo tuzosaka kandi tugisengere. Bwana sifiwe. Wewe uzi ko ufise ico kibazo mu nda uzuzanya amazi ejo yakinju, ejo mwabyumvise, uzuzanya amazi yakinju canka yandi ariyo yose, mugaba amazi yo mwicupa uyashire mwicupa izo yazanye ejo tuzokwatsa umuriro. Turakeneye kubona abantu babohoka. Tumaze iminsi dusenga tukigisha tugaca tugenda hatabaye amasengesho. Ejo tuzigisha umwanya muto dusenga umwanya munini. Numva muri jewe ko tugiye gukora amasengesho akomeye ejo, imbohe zibohoke zidegemvye. Tumira umugenzi wawe, tumira inshuti yawe, ejo tuzokora amasengesho nyaho tutari bigeye dukora. Ndagomba kubona abantu bahabwa intahe nshasha mu izina rya Yesu. Wewe Imana irakubohoye, wewe nyene Imana irakubohoye, uyo mwisharanye Imana irakubohoye, ikugiriye neza, ikoze operasiyo ikomeye ku buzima bwawe. Uhawe intahe n'Imana kandi fadika. Twakomera Yesu amashi menshi cyane. Nawe we ntavuze yakubohoye. Wewe ijambo ryumve ugizera urigira ryawe. Ejo tuzose abadiakoni mwitegekanye utubasi, ejo abantu bazoruka mwitegekanye utubase utudobo, ejo abantu bazoruka ivyo bari. Ndakubwira hari ibintu wanariye utabiri hawe n'abarozi mu buryo bufadika gutya, barungitse imyuka mu ijoro. Uhera ukundi kurajya ibintu mu ijoro, kuva uyo munsi tangura kugira ikibazo mu nda yawe. Imana yo mu ijoro igiye kubisebya. Ntabwo munyumvise, bamunyumvise mwamuteye haleluya cyane, igiye kubisebya. Muri no minsi mugiye gutangara kubona abantu baruka ibintu by'inyama, ibintu bariye kera bikazirikirwa mu nda. Hari amashano mwariye uja no ku bantu bayavura barakubwira ngo wewe barari kuzirikiyemo. Umva, hari imbaraga zigiye kurizirikura, zigiye kuribohora. Rivemo mutumira abantu. Ejo tuzokora cyane ku bantu baboshwe babohoke. Mutumire inshuti, mutumire abagenzi, umuntu uzi ko agwaye mutumire ejo asi tumufashe, tuzosenga ejo zakutosha. Bwana sifiwe sana. Bimwe abaririmbyi baririmba bagatwara umwanya munini, ntizoshoboka. Tuzokoresha umwanya ugeze, tuzokora ibintu tunyarutse ejo. Nifuza ko ejo dusenga kuko turiko iyi ndwi sindwi ni dimanche ya nyuma y'uku kwezi, sibyo? Iyi ni dimanche ya nyuma y'uku kwezi, kandi uku kwezi Imana yatubwiye ngo n'ukwezi ko kugarurirwa ibyacu byose twanyazwe. Amagara yawe meza urayagarurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Usubira ugira ubuzima bwiza, nukigira apeti, wahora ufungura neza. Bademoni baragutwaye nugishaka kurya, n'ibyo uriye bikugwa nabi. Umuntu akajya utuntu tungana gutya ugacugwara amangati murayazi. Kibazo ibintu nibiki, nta njya nyinshi wariye utangura kugira imibe itaba, n'iyindi myuka iri muri wewe igutera ikibazo. Ejo Imana izokiza ingwara zikomeye zo mu nda z'abantu. Mvuze kimwe ariko n'ibindi bintu byinshi bizokoreka ejo. Kubera umwanya nyene mbonye umwanya ugiye bwateka duhagarikira hano, tuzobandanya ejo. Umuntu wese azi ko afise ikibazo, nuwo twasengeye azi ko afise ikibazo mu nda, uzuzana amazi, agacupa k'amazi, dukorera Imana, hanyuma tubarekure mugende. Fatisha ikanwa ryawe mu maboko, fata ikigira 10, ukeneye gutanga ikigira 10, protokoli iraguhibahasha. Abashitsi
Mwaryohewe, mwafashijwe? Muri bake sinobumva. Mwafashijwe? Imana ibagirire neza. Ndabatumiye ejo tuzosenga, twumva ijambo, kandi ijambo ry'ubuhanuzi ry'ubuvugisho tuzokorera muri prophesy ejo. Prophesy hanyuma dusenge. Amen. Dusenge. Uzuraba kazoyagwa ejo. Muze mwitwaza utudobo abantu batazodahwa ku bantu ejo. Cyagomba ko abantu babohoka mu nda zabo. Nimbuze ko ari umuntu ufise ikibazo cyo mu nda, muhamagara ejo. Tuzosenga Imana. Imana ibagirire neza. Kadusengera amashikanwa hanyuma dukorere Imana. Kene gutanga igira 10 baraguhibahasha. Ndabona ko barabikora. Hanyuma dukorere Imana. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye ko duhaye akakanya ko gugukorera. Turasengeye umuntu wese agiye kwitanga, umuha umugisha, umugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Karibu dukorere Imana. Dukorere Imana, dukorere Imana. Abasekirite baragize iyerekwa bakoresha aka kantu, ariko harabuze undi muntu yogira iyerekwa ngo akoresha akantu dushirako ivyo biseke. Harabuze umuntu acumugira. Izi ntebe zirarambiranye, ameza nabaye menshi. Haleluya. Izo ntebe zirarambiranye. Mu kwezi kwa 12 tuzobe tudatereka ibiseke kuri izo ntebe, kandi hagire ugira iyerekwa. Hagira umuntu agira iyerekwa acumugisha kuri kamwe, uwundi acumugisha ku kandi. Tujya tuntu twiza two gutereka ko ivyo biseke. Ndabahaye iyo ndwi kugeza kwa Mungu. Nzorabira abantu bafise iyerekwa. Mwe mwadukoresheje. Nimwaza na tune ntangorane. Nimwaza ariko ugira iyerekwa ugenda ugakoresha. Hanyuma uzukazana. Ukoresha kicuma, ukoresha kimbaho nkakari aho kwijabe. Akukoresha ukazana mugabo hazobe hariho ico dutereka kico giseke. Ucumugisha. Ugira iyerekwa ata muntu abikubwiye. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashimiye. Tuzobandanya ejo 2:30 abarinzi bazobe batangiye, hanyuma tuze twinjire mu bihe. Ejo muzobona ibintu mutari mumenyereye kubona. Mvuze gute? Muzobona ibintu mutari mumenyereye kubona. Mujyana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Abashitsi ejo turabatumiye kandi 2:30 turasenga no kumugoroba 9. Twagize ibihejo kwa Mungu heze. Abantu baje kwa Mungu heze ku mugoroba. Sinzi mbaye ndabatumira. Niko vyama. Ejo baye ndabatumira hakiri kare kwa Mungu ku mugoroba. Nuko Yesu abane namwe mwese. Abantu bazanye inyubako. Abantu mwazanye amafaranga mwiyemeje y'inyubako ntimugende muyajanye. Muce muyasiga. Dusakare. Imana iguhezagire cyane. Ndagusaba umugisha w'amabara yose mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya